wavuze ko Vladimir nawe ni orthodox musengera hamwe none ujya kumbona umenga afite inshingano nyinshi muri politike mu kurongora igihugu hajyana nka buryo umwanya wo kwigera aje mu rusengero nari Putin ntasiba gusenga chaque dimanche aba ari muri église kandi baje ngo ni n'umukozi wa sport cyane akomeye ujya n'umuntu akora byose nakubwiye ko abarusiya bakora ujya ntashobora gusiba gusenga kandi keshi asengera ahari witwa umukuru w'isengero wa église wo twita patriarche. Wewe ubana n'abarusiya buri munsi iyo turiko turaba ijya ntambara ya Ukraine na Russia hanini tuguma twumva Zelensky twumva na Putin keshi n'abakuru b'ingabo turabumva mug'abanyagihugu nk'ijya ntambara b'abarusiya bayakiriye gute mu Burusiya intambara barayishigikiye kuko baranakontribiwa nakubwiye ko bakunda igihugu cabo kiye n'igihugu gikenye cyane yego kirakanye yego ahantu ibihugu bikanye nkunze kumva baca bihereza umwambiro ngo gushusha umubiri mwebwe abantu musenga namwe cyane mu byo muca mubibamo gute no ubwa mbere Eglise Orthodoxe turanywa inzoga turanywa inzoga hanyuma hari ikintu nibagiye mugarika ngenda kivuzeho gato Vladimir Putin ubushize yatangaje abanyafrika mu gushira habona ukuri kuko uyu Jezi twizera ari umwirabure namwe niko muvyizera turabashimiye mwebwe mwese muri ko munadukurikirana ihangiro ryacu ni gutuma abarundi isinzi bashikirwa na buno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Agaciro Media. Ico tubasaba rero nugira subscribe canke sabone kugira ngo dukwize umuryango w'abarundi barenga 100,000 bafashwa biciye muri bino biganiro. Okay, bagenzi, uyu munsi reka twigire mu Burusiya kwa Vladimir Vladimirovich Putin. Uyu murundi basenga hamwe. Ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongere kamagara meza n'amafaranga ni wa muhungu wanyu Omdi Changement. Uyu munsi n'uyu musore reka dushikane mu gihugu cy'u Burusiya umuhungu asenga hamwe na president w'Uburusiya atwiganiye byinshi abarundi iyo turiko turumva kenshi igihugu cy'u Burusiya hari batubwira ko ari igihugu kigoye abagiye banwa inzoga zikaze abanyafrika bagiye kwiga cyane cyane babirabure ngo bavayo baraturuye mu mutwe n'ibindi mu gihugu cy'u Burusiya abantu benshi bumvise Burusiya uretse ko muri kino gihe benshi bakunze guca babona Ukraine n'Uburusiya ya ntambara yaho bakabona ubuhangange bw'igihugu cy'u Burusiya mugabo ndavuga mu by'ibigwanisho hacyo buryo Burusiya n'ahantu barondereka koko burya amafaranga uyu rero ashaka kuduha umuco kandi uramvuye reka twagiye bageze ku rwego rwo hejuru mu bijanye n'iterambere kandi igihugu iyo giteye imbere gitera imbere mu mpande zose muri education muri business muri politique no muri tourisme rero muri tourisme barubatse amamize menshi nk'ibigwanisho vyakoze mu gihe c'intambara ya kabiri isi yose biregeranije ahantu aho Uburusiya bwaci birunda hamwe n'imize turagenda tukariha amahera bayita mize ndora victoire aho bakakwereka n'amasanamu y'abantu bashuye kurokeya muri ico gihe bakayashira ahantu bakabereka iyo ntambara bavuga ko yahitanywe n'abantu barenga 1,27 z'abarusiya baguye muri iyo ntambara nkagira ni yeye mugaye reki URSS unuvuga ico gihe ari niyo soviétique mugabo ni grande partie no Burusiya hanyuma nkagira ko mvuga nk'akaro nk'iyi ntambara yabaye mu Burundi irevre ntibiryoshe ariko hajya baragize nka film documentaire umuntu agiye aje ngaha nko muri concert canka bakagira centre abantu bashobora kuroreramo kahise kugira ngo abantu bavyigire ko ejo ntibizogaruke hanyuma muri tourisme nyene barafata nk'ubu nkajya nko mu kiyaga Tanganyika mu kiyaga Tanganyika hajya bari nk'imeri abantu batemberamo abantu bakeneye kwinezereza bakajya bakanwa bibire mu kiyaga nko bakari nk'imeri vy'Ubujumbura gushika mu Rumonge abantu nyene bakagenda baryohewe kuko ni ubuzima hanyuma hariho n'ama concert
amateatre abantu imisi yose hariho n'abantu hariho n'amafakilite yo muri kaminuza ikindi naco nokongera ko mu bijanye n'icyo twomenyera mu Burusiya abarundi batatu je kare sinzi ko hariho fakilite biga ivya pièce théâtrale bifye kuja ku mase fakilite de compositeur birabaho musique birahari fakilite ya musique muri kaminuza muri kaminuza ivyo birahari mugabi ni wacu urabona ko umengo wize ibintu vya musique vya théâtre musique yigishwa n'umugenzi cyangwa nawe nyene nanabikwigisha neza kuko nawe nyene yavyize kwa kundi rero bo ni science hanyuma ikindi naco twokwigira ku Burusiya patriotisme barakunda igihugu urabona nk'ikirundi c'iwacu ni kizwi cyane no ku rubuga ngurukana bumenye ntikiriko mugabo bobo akantu kabo kose kumurongo kakamenyekana hanyuma muri commerce naho nyene bakora nk'abandi nko mu bindi bihugu igihugu abantu nabivuze barakirana neza bakagushimira ikintu cyose vraiment novuga nti byose nisa nkuko no mu ndamukanyo yabo byose nisa umuntu muramukije kwishura uminyafyo rasho uminyafyo rasho uminyafyo rasho значит что у меня никаких проблем. None ivyo birimi biraborohera mugishika yo kubimenya kwiga. Ushitse uja mwishuri. Ikirusi yaje ngo kiri no mu ndome zigoye kwandika cyane. Yego kiragoye ariko ni vyigwa. Mengo no gucapa. Ni vyigwa ariko turabitora kuko umunyeshuri agiye mwishuri aragira. Wewe ubana n'abarusiya buri munsi iyo turiko turaba ijya ntambara ya Ukraine na Russia hanini tuguma twumva Zelensky twumva na Putin kenshi n'abakuru b'ingabo turabumva mbwa abanyagihugu hirya ntambara b'abarusiya bayakiriye gute mu Burusiya intambara barayishigikiye kuko baranakontribiwa nakubwiye ko bakunda igihugu cabo hajya uko baragenda gufasha baraterera kandi nikimenyamenya umukuru w'igihugu yitoje iyo ntambara yarayitanguje aca atsinda ku majwi 87 y'abatamukunda niyo gushobora gutsinda bivuze ko bobo bamwimira ko igihugu cabigihangara yego kandi bemera ko igihugu atari Ukraine bafitaniye ibibazo ahubwo ibibazo bafitaniye n'abanyaburaya kuko Ukraine nabavukanye nko kubona Burundi n'u Rwanda n'ururimi rwaho rurasa ugiye muri Ukraine uvuga ikirusiya uratanga message uvuye muri Ukraine ugiye mu Burusiya uratanga ubutumwa kakumva okay reka ngaruke gato ku banyafrika bakunze kuja mu Burusiya abantu benshi n'umunsi bazigiye bahatinya bavuga bati ugiye mu Burusiya uvuyeyo uza mu mutwe ngo zaradumye iyo batakwishe hari bamwe bakunda kuvuga ko bakunze gupfirayo abandi nabo bakaza barabaye imborerwa zo rwego rwo hejuru ivyo woduha umuco gamutaba bo ivyo je ndashobora kubivuga uku abapfa no mu Burundi barahapfira abaturubura no mu Burundi baraturubura hanyu ibiyayura mutwe no mu Burundi birahari barabinywa turabona ku ma réseaux sociaux banabibuza bimwe rero n'ahandi bimeze uko ariko nta mugambi w'abarusiya uhari wo gutoteza abanyafrika cyangwa ngo babicishe ibiyayura mutwe abarundi gusa turafise ingorane benshi iyo tugiye muri ivyo bihugu dusha tugomba kwifata nk'abaho inzoga zaho nazo zirakaze imibiri yacu nayo ntimenyereye izo nzoga zaho rero kubera ko tugiye guha umubiri wacu ibiyoga utamenyereye urumva ko uca utubwenge rero ubyihaye birakwiyayura mugabo nta mugambi wa Rusiya uhari wo guha ibiyayura mutwe abanyafrika ivyo sivyo canke bo dufate nk'ubu kene igihugu gikenye cyane yego kirakanye yego ahantu ibihugu bikanye nkunze kumva baca bihereza umwambiro ngo gushusha umubiri mwebwe abantu musenga namwe cyane ivyo muca mubibamo gute no ubwa mbere Eglise Orthodoxe turanwa inzoga turanwa inzoga hanyuma nubwo twoba tuzinywa ntibisigura ko tuja kunywa izikaze umubiri wacu utatwemerera umuntu anwa inzoga umubiri wiwe umwemerera kunywa ugiye kunywa rero umubiri wawe utakwemerera uca usara hanyuma
n'utazinwa natwe tuzinwa nka jewe umwaka waraheze wanashima atani izo nzoga nywa utabuze amahera yo kuzigura yika ntabuze amahera yo kuzigura ziranazimbutse paraporo yine wanashima ariko turanywa icayi bacanywa icayi tangawizi barayinwa naho nyine barayifata bakayihereza kandi icayi bakinwa kenshi wumvise ko ukanye cyane ugenda ukanwa icayi bica bihera rero ntibisigura ngo umuti w'imbeho ngo ni inzoga ngo ni ukushinwa inzoga zikaze ku muti w'imbeho si ibyo hari ibindi umuntu ashobora gufata kandi bikagenda neza icyo gihe akakirengana wose usanzwe mbega hajya uba ku mugwa mukuru i Moscou yego jeba i Moscou wavuze ko Vladimir nawe ni umorthodox umorthodoxe none ujya kumbona umenga afite inshingano nyinshi muri politike mu kurongora igihugu hajya nka buryo umwanya wo kwigera aja mu rusengero nari Putin ntasiba gusenga chaque dimanche aba ari muri eglise kandi hajya ngo ni n'umukozi wa siporo cyane akomeye ugiye n'umuntu akora byose nakubwiye ko abarusiya bakora urya ntashobora gusiba gusenga kandi kenshi asengera ahari uwitwa umukuru w'isengero wa eglise wo twita patriarche kuko baranegeranye ni ukuvuga nk'uwo barongoye diocese nk'urongoye donc novuga nka ubuserukizi bukuru bwa patriarika ni ukuvuga ni nka sinoyita diocese kuko diocese birongowe n'uwitwa metropolite ni ukuvuga eglise orthodoxe iserukirwa n'uwitwa patriarche ni ukuvuga eglise orthodoxe nta muntu ayiserukira nk'uko ubona abakatolika ku isi yose ntawe uhari hari icyo twita repatriarika uba yitwara ku rwego rw'igihugu igice ni ukuvuga eglise orthodoxe igabuye mu mice itandukanye nk'uko Yezu Kristo arungitse abatuma kuja kwigisha yababwiye ati nimugende mwigishe mukwire amahanga yose mwigishe abantu bose mubagire abigishwa banje mubabatije ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda rero ntawe yabwiye ngo wewe genda uzocuba umukuru wa eglise ku isi nzima nta muntu yavuze ati niwe mpaye komandoma nta muntu y'umwe yahaye komandoma atawahaye rero komandoma amaze kubabwira ati nimugende mwigishe mukwire amahanga yose mubigishe ubwami bwa data mwongere mubabatize ku izina rya data n'irya mutima mweranda nanje ndi kumwe namwe ubu takibavirira gushika ku muhero w'isi baciye bagenda barigabagurana bamwe baja hajya abandi baja hajya rero abo bagiye mu kagwi kamwe baratoranye izo ntumwa za mbere haraho ubuserukira ico gice bagiyemwo hari abagiye nk'uwitwa Mariko yagiye muri patriarika twita Alexandrie muri Egypte ni Afrika yose niwe yarajejwe iyo mission kwigisha ubwo bwami bw'Imana muri aka karere ka Afrika hano nabandi bari mu Bugiriki hano nabasigaye Yerusalemu hariho nabari muri Antioche hari nabaje muri gice c'Uburusiya nyene uravyumva abo bose rero bashobagenda barigisha ubwami bwa data hanyuma muri ico gihe rero baraja hamwe rero bakavugana ingene ibintu babibona kuri terrain rero uko kuntu bagiye barigaburana muri ubwo buce ubwo duca twita patriarika hanyuma rero aratete yaho harabaho patriarche avuye hashazo twita metropolite hashazo twita abayigumen Elizabeth hanyuma n'abapatiri hanyuma rero muri eglise orthodoxe ico dukora cyose tugikora kubw'umuhezagiro umuhezagiro ndishobora najewe naje ngaha kubw'umuhezagiro kugira nshobore kuvuga neza nande usanga ushaka kuvuga neza hanyuma rero nk'ubu patriarche wacu yitwa Kirire Sirire ni Sirire nyene Kirire umenguzi kirundi nyene nuko nyene muga ni Kirire mu Kirusiya hanyuma turafise uwo twita metropolite arongoye exarcha imwe navuga yuguruwe kuva mu mwaka wa 2019 yitwa metropolite Constantine yuvuze yuguruwe 2019 yuguruwe abanyafrika yego kugira ngo abanyafrika bashaka kuja muri iyo patriarka y'i Moscou baje ba compagnie barojwanye nkuko
bakeneye donc eglise nayo nyene iyo patrika nayo nyene ishobore gukwiza ubwami bw'Imana hose kuko nico gikorwa cyawo kuko nko mu Burundi eglise orthodoxe ntizwi abantu benshi sinshashe hari yaje mvuze généralement eglise orthodoxe yashitse mu Burundi 1952 ariko yarabuze abamissionnaire bashobora kuyevangeliza bituma rero haba iyo shite rero patriarika y'i Moscou imaze kubona ico kibazo cahabaye muri Afrika en général yaciye ifata ingingo yo kuza muri Afrika kugira ngo yigishe eglise orthodoxe kuko eglise orthodoxe abantu n'abarundi turimwo ntibaretse kuyijamwo ngo nuko batoyijamwo ahubwo nuko bataronsa bayibabwira rero abarusi bamaze kumenya iyo ngorane bashe baza muri Afrika no mu Burundi barahashika hanyuma turabonana baca baramba hanyuma nca ndonka nako karyo ko kujayo good wera nk'umujene kuba wahisemwo kuja muri izo theology z'iyo eglise bivuze ko nawe bientôt uzobura umupatiri yego mbere hajya abapatiri b'abarothodoxe bararongora muri umupatiri w'umorthodoxe ntarongora ariko urashobora kuba umupatiri ufise umugore yego nuvuga byose baravyemerewe yego urashobora bibiri n'amahitamo yego urashobora kuba umupatiri ufise umugore ariko uri umupatiri ntugira umugore ni ukuvuga bivuga ko imbere yo kuba umupatiri barakubaza bati ushaka kuzoba umupatiri ushaka kuzoba yubatse canke kuba umupatiri atubatse wo twita umumwane bivuze ko uhisemwo rero kuzoba umupatiri yubatse ucubanza uje kurongora yishubanza ukarongora hanyuma ukaba umupatiri mu nyuma bacane no twitege mariage yawe Imana ibishatse Imana ishizoma nisho nzokora kuko urumva nakwiye ko andi byakera irashobora kumbwira iti Egide ingo utubere umumwane ukwize ubwami bw'Imana mu Burundi wigisha turangiza muri kiriya gihugu wavuze ko abanyafrika batabinuba eka jewe mbaye vraiment ivyo mbona ntibabinuba nubwo byo byaraciye mu myaka yahera ariko ubu nta bivugwa ko je ntavyo mbona ndabaza na bagenzi banje bakambwira bati ni sawa mu kiganiro nakoze n'userukira diaspora ya Sudani du Sud kwa Salva Kiir yavuze yuko uri umunyamahanga uva mu kindi gihugu ushobora kuharongora hariya rero naho mu Burusiya umunyafrika ararongora umurusiyakazi ariko ico nabonye abarusiyakazi benshi baca bavuga bati ko wemeye ko tubana tuzoguma ngaha ntuzocumukura umutwari wanyu hariya ibyo nivyo nabonye kandi ibyo sinumva n'ingene nabimbajije ngaha dufise n'umurundi babanye n'umurusiyakazi witwa Joseph Butore yego yacegera cyane yahoze ari cegera cya kabiri c'umukuru w'igihugu yego voilà sinzi ko kumbure hari ico ntoba navuze ko mugabo kandi washaka kukivuga bo jewe ico novuga ni icuko ubwa mbere notumirira abarundi kugira inyota yo guhonja bamenye bati mbega eglise orthodoxe ni iki uwogira rero iyo nyota arashobora kuturondera dusize contact yanyu nta kibazo ego contact ndashobora kuyitanga telefone ngaho no kwiringa turaza kuyishira muri description ya kino kiganiro ego hanyuma azorondera uwitwa coordinateur pays yitwa Pere Dimitri n'umurundi niwe ayiserukiye hanyuma bakaza bakamenya ibyiza bya eglise orthodoxe kuko eglise orthodoxe nayo nyene ni eglise nziza hanyuma kandi namwe murambona uko mbayeho kubera eglise murabona ko ntabayeho nabi cyane ariko muga ntibivuze yuko eglise itanga amahera si eglise surudandazwa hanyuma kubw'umuhezagiro kandi wa coordinateur wanje nkatumirira kandi abajene cyane cyane abajene kugira iminsi yose urusaku juste mu byo byose kumviriza ibi nabiriya juste ushakisha ukuri kugira ngo umenye ukuri kuko abantu barashobora kuguha
amakuru atariyo si n'abajene gusa umuntu ari we wese hari abantu ushobora gusanga uyu munsi bavuga ngo Eglise Orthodoxe ni mbi Eglise Orthodoxe ije uyu munsi Eglise Orthodoxe ni ntuzuka nobwira abarundi bose bazokumviriza kino kiganiro ariko baradukurikirana bose mumenye ko Eglise Orthodoxe c'est Eglise y'intuzuka ni Eglise y'abatumwa ni Eglise twita canonique ni Eglise canonique Eglise ishingiye ari agatutu kakugema mu gahanga sinzi ko nizo yagize donc mera nkwigira gutya ni Eglise ishingiye ku batumwa naho rero nashaka rero guha umuco abantu bariko baradukurikirana bumve ko Eglise Orthodoxe Eglise kuba ishitse mu Burundi mu 1950 kayimenyekaye mu 2020 canke akaba ari jewe ndiko ndabivuga uyu munsi ntibace bamenye ngo ivutse kubera jewe uyu munsi ndahari uyu munsi ni Eglise ishingiye ku batumwa n'aya ma Eglise yose kera hatarabico bita schisme twari bamwe kandi hajya Orthodox nabonye umengo Vladimir Putin yari yamirije cyane ikintu gikomeye cyitwa guhuza ibitsina babisangiye yego muri Eglise Orthodoxe ntibavyemera kuko Eglise ni Eglise conservatrice de la tradition kuvuga Eglise Orthodoxe ni vraie foi igendera no ku muco ku mico y'Ecclesia ahubwo turangiza hari ikintu nibagiye mugarika ngenda kivuzeho gato Vladimir Putin ubushize yatangaje abanyafrika mu gushira habona ukuri kuko uyu Jezi twizera aramwirabure namwe niko muvyizera oya nibaza ko bo baramubesheye nibaza ko bo baramubesheye yarabivuze kuko canke bakaba bagize interpretation y'ukundi ntabwo yavuze ko uyu Jezi bizera canke c'est le contexte yoba yavuze mugasanga bagize interpretation itariyo nayo ubundi bwo Eglise Orthodoxe uwo Jezi uwo Jezi yavuze ni uwe kuko hano nabyitirira Jezi Kristo no muri Kenya haraje ariyita Yesu Kristo oya no Jezi uyu twize yanditse muri Bibiliya ndemera ndavuga neza ko Putin mu Orthodoxe kwishato cemera hanyuma ikigira kabiri ariko cha byaraciye ku ma media cyane byo byaraciye ku ma media byo muvuga ntitubize hanyuma twe tuvuga ukuri turi muri abo hanyuma Eglise Orthodoxe nkuko ishingiye ku batumwa ishobora guca ku bintu vya Yesu Kristo turemera Yesu Kristo tamwemera nk'umukiza n'umucunguzi wacu kabisa voilà Egide ndagushimiye cyane ku mwanya wafashe udusangiza ibi kuri Agaciro Media nanje ndabashimiye kuba mwampaye kino kiganiro kuba mwadutumiye nejo muzodutumire kugira ngo abarundi banyotewe kumenya Eglise Orthodoxe cyarico bashobore kuronka aho babimenyera good voilà ndabashimiye namwe mwese mwafasha akanya mukaduha amatwi n'amaso n'umwanya wanya ahubwo turabashimiye mugire subscribe ko batarayikora nakanya gato n'amasegonda 3 ukabuhejeje turabashimiye naho utaha mukigira ikiganiro bye bye genda ukavuze shinzi ko ushaka kashirira genda ukavuze hanyuma ikindi naco noshobora kurenza ko nubwo je ndi Orthodoxe ubu ndi i Moscou muri seminari rero Eglise Orthodoxe yaraje mu Burundi nivyo ariko ni ntirashobora kuronka agrément à 100%. Iyo myaka yose imaze mu Burundi ntagirema. Oya donc iyi patriarcat yi Moscou niyo donc processus kiri en cours nubwo dukora rero ariko ivyo ndivyo tubuza ko dukora kuko na leta dukorana neza kandi Eglise Orthodoxe iramaze no gufasha no miterambere ry'igihugu turagira encadrement y'abo bajene nyene bo muri Orthodoxe twarafashije n'abanyarumonge turabaha makamu bashobora kwivuriza ko byoroshe naryo mbona ko iyo udafise kamu mu Burundi bigorana yego good ndabashimiye cyane rero Eglise Orthodoxe nifasha mu kwemera gusa mwumva ko haro n'ibindi iyo dusenze Imana ikabiduha dushobora gusabikanya kuko ni Eglise dusabikanya ico dufise kabisa yego good